Reka ndabaramutse nongere ndabipfurize ibihe vyiza. Nongere ndabaramutse kandi agena na gena nkuko bisanzwe muracari kumwe na Bashiriano Indundi Kasora ba supu y'ubunyegeri. Agena na gena turi kumwe murabona ko fise umusore hano for the first time selector man at the place the one and only in town in our country. Amakandi kumwe na musiri champion Tivon the real. Niko bimeze ndabibutsa ko umwanya kuwundi umunsi kuwundi murazi ko tuba turi kumwe neza na neza na Disara ikigo gifasha abantu bagendana ubumuga butandukanye hama kandi wewe ufise ubumuga butandukanye uri hirya no hino everywhere in our country we are welcome urawe ikaze muri Disara kugira ngo bagufashe ibintu bigende neza. Uyu turi kumwe muramuzi cyane benshi bamumenye ku ndirimbo Nyuzuza ariko kandi siyo yonyene siyo ndirimbo mwamumenyeye ko Kongo yakorewe muri Zengesi record igakorerwa hano mu gisagara ca Bujumbura ariko muramuzi no mu ndirimbo zigiye zitandukanye. Ninde ni Meti Bright turi kumwe muramubona kuri kamera ameze neza veze fresh umusore aberewe cyane. Nza ndamwakira imbere yanje ariko kandi uyu musore muramuzi mu ndirimbo 2022 muri December yaraduhaye indirimbo hejuru yakorewe muri Sunlight neza na neza kugwana Misa Winner mu Rumonge. Inyuma yaho sinyarekeye aho yaraje 2023 muri Janvier aduhereza indirimbo yise Iyisi. Indirimbo yakozewe ikorerwa muri Chemchem Sound Record ikorerwa muri Inyanzarake kugwa na DJ Elize. Nyuma yaho rero mbese mamenye indirimbo kubera ko yakorewe ngaha indirimbo Nyuzuza ari nayo ndirimbo ikiraduga cyane ku rubuga rw'iyo rwa YouTube ku ma platform agiye atandukanye mugenda murumva zivuzwa mu mameze agiye atandukanye indirimbo Nyuzuza novuga yuko ari nayo ndirimbo irimo ubuhinga bukomeye cyane ariko murayizi kandi murayisobanukiwe. Indirimbo yasohotse muri Mars tuvuga muri 2023 abakanize nabakira muramubona kuri Musiri Champion TV. Karibu cyane musaza. Ya murakoze cyane. Umeze neza? Yego ndashima. Amakuru y'imisi musaza? Ya turashima Imana kabisa. Yego. Gambere na mbere kuri Musiri Champion TV ndibaza ibintu bimeze neza ariko. Ya ndabibona ibintu is all right. Ya ndabyishimiye cyane kabisa. Yego. Ego. Mbo ku bantu batakuzi neza na neza nakuvuze mu izina ariko ku bantu bazi indirimbo Nyuzuza barakuzi ko ari Meti Bright. Yego. Hari kundi kuntu ushobora kubibwiye? Ya Neti Bright beshi boshobora kwibaza ati Neti Bright ninde? Neti Bright nyene. Ni Neti Bright canke Meti Bright? Neti Bright. Très bien, merci beaucoup. Nahora ndakwizeza ko bwabundi. Ya ni Neti Bright. Umurimbyi wa gospel. Kubifuza kumenya byinshi avuka Nyanzarake. Uvuka Nyanzarake? Nyanzarake ni havuka. Ariko muri iyi minsi ari ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Buja Flavor dushaka gukora rero ibintu bishobora kugira akamaro ku bantu benshi batandukanye baba abakristo baba abatara abakristo bose ku muntu wese ashobora kumva indirimbo zacu zikagira ico zimuhinduye. Yego. Okay cyane asante sana. Ndagomba donc muri make hariyo ibintu umuntu araba akavuga ati mu byukuri ibi bintu tumebarikiwa na Mungu. Yes. Tumebarikiwa na Mwenyezi Mungu. Novuga ko uri mu bantu wanashaka bakoze indirimbo igira gatatu musazi gacitabura nkakuye. Indirimbo felicitation kwanza. Thank you so much. Yego cyane. Hama kandi akazi ka buri munsi rero kagenda gute bimeze gute muri wewe? Yeah, musanzwe musanzwe vyerekeye n'akazi novuga ati ndi umujobless. Amini ko l'année passée no mejeje secondary school. Yego. Until now rero nta kazi ndavuga ngo ndafise akazi kari principal. Mais nkuko bisanzwe nyine mu buzima bwa misi yose akazi gashoboye kuboneka bigaragara ko toshobora gukora turakora tutaravye ngo naka canke. Ego. Tutiriwe turaja muri byinshi kwanza kugira ngo abantu bakumve kuri Musiri Champion TV tubanze tumvirize kwanza kora mugahogo musaza kuri iyi indirimbo Nyuzuza tubanze tukumve ko musaza. Yeah, okay murakoze cyane. Yego. Abatayizi kwanza ntaravuga byinshi abatayizi YouTube wandika Neti Bright ushobora kuyibona ni indirimbo naje ndiko ndishimira bivanye nuko abantu bayikunze. Yego. Kandi irimo amajambo meza cyane yigisha nayo reka mvuga ati wari wese azoyumva ariko baramaze kuyumva cyane musazi indirimbo ni nayo ndirimbo mu ndirimbo zawe rega zanakunze sinzi kumaze kubibona niwe waremye si ni juru
utandukanye umuco n'umwiza nyuzuza ivyiza mana nyuzuza ivyiza mana nyuzuza ivyiza mana mpore nuzuye nyuzuza ivyiza mana nyuzuza ivyiza mana nyuzuza ivyiza mana mpore nuzuye mpore nuzuye Chiapo. Yeah man. Asante sana musaza. Thank you so much. Iyi ndirimbo musaza ndayizi kubera ko hari indirimbo iryoha refrain ikaryoha verse ya kwanza ikaryoha verse ya pili. Ndirimbo yawe kuri refrain iranyica ikanshira. Felicitation musaza. Thank you so much. Asante sana. Mo twigire rero ikiganiro ugerageje kuraba bwa mbere na mbere umuntu yinjira muri studio. Mvuze umuntu wari we wese abashaka gushika muri studio ubona vyoroha canke bigenda gute? Bivana n'umuntu wese aho yoba yarakuriye novuga ati bivana naho yoba yarakuriye dufate ari umunsi wa mbere ukijayo biba bitoroshe cyane ariko ntibisigura ko bose bica bibagumira kwa kundi nyene harabusanga biboroheye n'abantu usanga bibagumiye rero nko ku ruhande rw'iwanje ndashima Imana novuga ati uwombera whiteness icyo cyabona yoba nka DJ Mr Winner ne wazati agitanga umunsi wa mbere byagenze gutyo ariko ndashima Imana ntabwo byigeze bingora pe na cyane cyane mbere abantu bujya muririmba muri eglise bujya biroroha musaza sikibe n'umuntu azaga kubita rap muri studio ugasanga rikaragwa amakontreta cyane ariko kandi peza pe on pe biragenda neza ego cyane hama ugerageje kuraba nirihe tandikaniro woshira hagati ya y'uyu muziki tuvuga ngerageje kuzana davuge gospel music canke se na ni profile abantu baririmba profile canke se abantu baririmba gospel music itandukaniro wiwe hagati yayo y'ibi bintu bibiri uritandukanya gute je ko no bitandukanya sinzi nuko ariko abandi bitandukanye ico nzi cyo nuko nzi kuririmba no kuririmba kandi ubyanka byakunda navuze natanguye mu ntangati bivana n'umuntu sofu ishobora kuba talent afita ibintu arondeza canke ibintu yigisha ego cyane so rero yaba abarimba ma freestyle baba ba star canke abarimba gospel ça dépend ukuntu umuntu ameze byorohera umuntu rero sinovuga ngo byorohera ngo aba gospels canke ngo abarimba freestyle not neza cyane uyu munsi tuba turabona everywhere in the world ndavuga I mean donc kwisinziba umuziki profane niyo ya mbere iduzi darapo ni nawo muziki ugira hit my friend gusumba gospel music uri kurabibona donc why ubona biva nukuvuga nukuvuga kuri inosi turi kwisi ijuru turazi ko ribaho muga turi kwisi rero sometime icyo bita ngo vibes urazi ko zisha abantu cyane rimwe na rimwe kuba gospels hari indirimbo gushira muri vibes ko kumva kuryohewe mugabo tugiye kuja kuraba kuri ico kino cha vibes tugiye kuja kuraba round world abantu benshi bakunda umuziki dufate bawita nguwisi niwo muziki bakunda cyane ariko bitavuze ko na gospel batazikunda barazikunda ariko turazi yuko umuziki wabisi ko ari wo ugira ahantu uri hejuru cyane kuko novuga ati ni kubera ngira ngo turi kwisi yaba twaye nko mu ijuru nibaze yuko gospel nayo yacibi ya mbere cyane gose sande sana ko umuntu wari we wese ushobora kuba wumva afise ide icyo tuvuga nka ide principale yo kwinjira muri studio mugabo akaba afise ubwo canke se akaba yumva ko atabishoboye canke akaba abura uburyo ashobora gufata indirimbo yiwe canke imistari yiwe niko bakunda kubivuga urumva produit yiwe kugira ngo ayikire fresh ashike muri studio donc ata practice zimeze neza aronka ata muntu amudefanda aronka wewe kuri we ikintu wamufasha n'igiki cyambere na mbere umaze kuba uri kuraza cyane gose mu muziki n'igiki ushobora kuba wovuga ati uyu muntu donc ngerageje kuraba utanguye uko bigenda kugeza habigenda ku ebana nuko ni sawa murakoze cyane cyo no kuvuga ikintu bashobora guhanura aho muntu ego kubera ko
rimwe na rimwe novuga ati biba bigoye ariko nubwo biruko icambere na mbere nimba umaze gukunda gospel ukavuga ati gospel nashobora kuyiririmba boss yourself yemere kwanza ubwawe uvuga ati ndabishobora no bishobora kubera ko nukuvuga hakunanirwa kugerageza wogerageza ukananirwa neza cyane rero novuga ati boshobora kugerageza ntabwo bigoye nta buhinga burebure burimo byose bizogenda neza asante sana urakoze cyane umunsi turiko tubona abantu bakijijwe abandi bakaba badakijijwe umuntu agakora umuzika akijijwe undi agakora umuzika adakijijwe wewe baza ko avantage iri he muri aba bantu babiri novuga ati nabitanguriye ko bwa mbere nagumye ndabivuga nukuvuga twebwe kuri gospel turaririmba ntituririmba hasasa tuvuga ngo nakazi oya icambere na mbere turabizi ko atari uko ikunzwe cyane kuri social media turaririmba kugira ngo dushobore gutanga ubutumwa message ziya ndirimbo dushoboye gutanga tange message kuri buri muntu wese ayumvirije agire ikimuhinduye canke imwigishije bo hanyuma kuberekeye no muziki wundi umwe nise uwisi profile bajya nabo ntaco no bivuga ko kirekire kuko umuntu wese akora ikintu kubera ikindi kintu gitumye abikora nizera yuko rero bafise impamvu baba babikora jewe navuze ku ruhande rw'iwanje mu gospel music yego uyu munsi turiko turavugana urakijijwe yego cyane ugerageje kuraba avantage y'umuntu akijijwe niyo umuntu adakijijwe niya avantage iriho cyane kuko mu rusengero kenshi tuboneraho byinshi cyane twigiraho byinshi mu bisanzwe ari abantu benshi ngaha ashobora kuba ariho mu mubabaro cyane usanga umuntu reka mfatire ku bantu konda ariko simvuze ngo umuntu wese yonde ngo kuba bafise ibibazo ugasanga umuntu vema yaronze kubera ko ibibazo ivyiyumviro by'ubuzima n'ibindi bibazo ibintu kanaka bimushikira kama pastor bakakubwira uburyo ushobora kwigenza mu gihe uhuye n'ingorane kandi mu gihe uvyumviye bigashobora kugufasha ugasanga ubaye mu buzima life no stress mu buzima ata kibazo na kimwe bifitiye kandi atari uko ibibazo bibuze ibibazo bihari me ukasanga ubibayemo uko nyene atangorane nimwe ico kintu coco ndagishe novuga no gishingira nayo koko ko tukirushije abantu bita ko bakora umuziki wisi atazi ko yoba ari umukristo asante sana tugarukire rero kuri Nyuzuza tugarukire kuri indirimbo Nyuzuza isohotse muri Max indirimbo wayifashe wayanditse kugira uduheze produit imeze neza byavuye kuki Nyuzuza cyo kibazo cyane vraiment cyo kibazo gihava gifata umwanya muremure ni neza cyane ariko reka ngerageze nukuvuga Nyuzuza umva nasavye kuzuzwa ibyiza nasavye jewe nuzuza ibyiza wowe uyumvise kujya urimba ati Nyuzuza ibyiza mana nawe wuzuzwa ibyiza kandi nuko tuzi yuko rero muri ubu buzima tubayemo rimwe na rimwe dukunda kuvuga ko kuri ino si amafaranga niyo ya mbere ariko gusa kandi niyo atanga ibyiza me ku mana turazi yuko ibyiza niho bironkeka byinshi nk'aba Kristo twoba twarigishijwe iby'ijambo ry'Imana rero niyo mpamvu mvuga ati kuandika indirimbo Nyuzuza naravye ati none turavye ubuzima tuba tubayemo benshi tuvuga ati tubaye mu buzima bubi tuhura na riske nyinshi turababazwa cyane iki niki none ikintu kiba gikwiye gusaba ku Mana ni giki mvuga ati rero ati nikuzuzwa ibyiza ivyo byiza rero ni ibyiza mvuze ati ibyiza byo ku Mana niho bidondagura ngo bimare harimo kwa kuronka amafaranga kwa kubaho neza kwa kuba muri bwa buzima hora wicuza ugasanga ibintu byose bimeze neza kwa kuba mu buzima tangorane ni mufise ibintu nk'ivyo mvuga ati rero nta kindi gikenewe reka sabe ibyiza n'uyunda avyumvisa sabe ibyiza kuko ibi byiza turiko turarondera byose biva hehe ku Mana mvuga ati rero nta yindi mpamvu yotuma mvuga ati ngo sabe ibindi reka sabe ibyiza imbere ko rero ntangura gukora umuziki nyezina neza cyane tukiri kuri Nyuzuza ubona ko ari naho nshingiye cyane bivanye n'ingene iyi ndirimbo ikoze musaza indirimbo irakozwe irasohotse neza ubona hamwe hosoka izindi nka zibiri inyuma yazo wewe wifuza ko zoza zimeze gute nubuhe buryohe wumvise hamwe usohoye indirimbo donc igatabura nukuvuga rimwe na rimwe nkunda kuvuga abantu nibo bintu ibintu kandi nibo bantu bisobanura iki rero
abantu barashobora gukunda ikintu kandi bakacanka ariko rimwe na rimwe novuga ati bacanka hari impamvu bitumye bacanka kandi bakagikunda hari impamvu bitumye bagikunda neza cyane. nibaze yuko rero mu gihe wakoze ibintu neza ukandika bien ibintu bisobanutse ukanabitangira message ubisohoye mu bintu vyumvikana abajya bavyakira rero nibo bagaruka kuja kubikunda kuko si uja kuja kwirabira ivyo bintu ngo izo vyuzi ngo abari uziduza no uretse ko gusa abantu bumvise ko babikunze bakavuga ati nakaheruka gukora songe ati meze neza cyane agwasanga arayihaye n'uyundi canke nawe genda uyumvirize bigatuma rero bigaragara ko wakoze neza rimwe na rimwe kandi twebwe nyene mu gihe uri kurakora ibikorwa uba wifuza gutera intambwe kugira umwana avuka akaregwa akageraho yicara akavura agahagarara agaca atambuka yego cyane. rero niyo mpamvu usanga ivyo twahereye ko atari uko vyoba vyakunzwe ku rugero rwo ko ivyubu vyoba bikunzwe rero mba nifuza ko nk'ikindi gikorwa kiba gikurikira kiza naco gifise uburyohe kurusha iki ego iyo ukoze iyo bishitse nk'ubu umunsi vyagushikiye wakora indirimbo kandi iyo produit ukoze ikabiryoshe cyane ariko nturonke support ndiko ndavuga iyo mvuze support ukagenda kuyipresenta ahantu canke se ukayishira umuntu bamwe mu bamenyesha makuru canke se abantu uwo ari we wese tu ashobora kuba yogufasha indirimbo kugira itabure kugira igere kure abamenyesha makuru ndemeza ko babigira mu ruhara ndemeza ko abantu bari bo bose umuntu wese afisa hahuriye nikijanye na entertainment afise ica bikorako hama bakaguca intege abandi ntibakwakire neza muri ico gihe uzovyakira gute? Never give up. Kubera ko igihe natangura igikorwa nta muntu noba naravuze ati ngishije inama yo kuvuga ati ngira ndabitangure kujya rero noba nabitanguye ubwanje nyene mvuga ati ntanguye iki gikorwa nta mpamvu yo kuvuga ngo noca ndabivamo cyangwa ncike intege ngo kubera ngo hari abariko baranca intege donc turazi neza mu gihe uri kurakora igikorwa nta muntu akora ikintu ngo gikundwe na bose cyangwa cankwe na bose vyanka vyakunda kizoreka gukundwa na benshi umwe canke babiri bagikunda neza cyane. rero novuga ati vyoba ikibazo mu gihe nokora nk'ikintu gasanganije ndacyumvirije jenyene canke nkakiraba jenyene ntagire n'undi muntu mbonye umwe canke babiri ariko muri bajya babiri bacumvise jewe kubera ko mba nanditse mvuga ati nshaka gutanga iyi message bajya babiri nyene baba bamaze kuko no mu by'ijambo ry'Imana riravuga ko umungere w'intama yataye 99 aja kurondera iki imwe gusa yari yazimiye izindi araheberana rero niyo mpamvu mvuga ati sinocika intege ego neza cyane. Aha umuntu ariko aragukurikirana kuri Musiri Champion TV uyu munsi atari bwakubone face to face akubonye kuri Musiri Champion TV akajambo ushobora kuba wo mubwira kihumure haba ku ndirimbo yawe indirimbo nyuzuza haba no mu bikorwa vyawe bigiye kuzoza akajambo ushobora kumubwira gashobora kumva ko ibintu bigiye kugenda neza kurushiriza kuri indirimbo nyuzuza? Okay, icyo nizera nuko nyuzuza utayizi nasubiyemo ngenda kuri YouTube andika Neti Bright uzocubona ibikorwa vyanje even though to Instagram na TikTok zose ndazikoresha bo novuga ati rero kumaze kuyumva aramaze kumva icyo bimaze kumuhindura canke yoba amaze kuvuga ati ndamaze kumva uburyohe canke vibes iri muri iyi gospel nyuzuza neza cyane. Bivuze ko rero uwo batarayumva nawe yoja kuyumviriza hanyuma byinshi rero azoca vyibonera neza cyane. Ego aha akajambo kanyuma rero ku bantu bari ko baragukurikirana kuri Musiri Champion TV ube open it icambere ndashimiye Bashiri man ndamushimiye cyane man no bro w'umuntu stress happy thank you my bro akumuta muzi rero azomaza kunchora yagura na umwereke aragoye kubona suguchore cyamuzazwa ni bo rero nukuvuga nikomezego nukuvuga ico no vuga ku muntu ariko aradukwirikirana yego icambere mbere kuri TV agire subscribe Champion TV subscribe canke sabone bivanye na telefone yawe ururimi irimo ikindi naco nuko nsaba support kabisa ku supportinga ndagisaba cyane icanyuma nuko nticaye ndiko ndategura ibizoza rero biri hejuru ya
nyuzuza ariko ndindiye maze ndabe kwanza aho maza kugeza ibikorwa bya nyuzuza ndabeho mu bigejeje nimwe muzoma intege nimwe intege rero nta kibuza ko ntazokora nzokora n'ibindi bisumba ibi murakoze cyane asante sana msaza Imana iguhezagire ugenda amahoro ibintu byose bigende fresh anyway ndanaguteye intege kuko uri mu basore bari bafise tara nziza cyane musaza ntuze wigere don't give up ndabivuze ntuze wigere wica intege kubera igikorwa cawe umuntu wari wese yo kumviriza indirimbo nyuzuza ndisiri ko ashobora kuba yo gutera intege thank you so much asante sana merci beaucoup nabashimire cyane nongera ndabifuriza ibihe byiza ngo twari kumwe mayini bashyirano indundi tubana umunsi ku wundi hama kandi iyi yari musiri champion TV Vondero select man na the bless wagwan bombo clad hama kandi nababwire ko ndabakunda cyane turi kumwe na musiri champion TV utibagiye ko disala ibiduherekeje ruhande ibiduhetse mu mugongo dusange mu cibitoke ca Rugombo aho dukorera neza na neza i Buganda ku isoko haruguru gatonyi washitse ucuvuga ati ebana mundangira indundi tuba tuyibereye neza cyane uvise ikibazo gitandukanye turafasha abantu bagendana ubumuga butandukanye turafasha abantu bagendana ubumuga buri muntu ze muri quartier zitandukanye karibu cyane ni Musiri Champion TV ndababwira ko ndabakunda cyane Imana bahezagire merci beaucoup.